Ni gute ushobora kuvugisha umukobwa muhuye irya mbere ataho muzinanye ariko wamureba ari ku ruhande ukavuga ati uriya muntu kweri numva nipfuza kuvugana nawe, ariko rimwe na rimwe ugasanga hariho abahungu usanga bafise ubwoba bwo kuvugisha uwo mukobwa akibaza ati mbega ndahera he ndaheza he. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe aho umuntu yohera canke w'umusore nimba wipfuza kuvugisha umukobwa rimwe na rimwe ugashaka kumuresha canke kumudraga, ahantu wohera kugira ngo uronke urufatiro rw'aho uhera uvuga ikikugenza. Akenshi ukunda gusanga abasore benshi aho bahera ariho hagoye, ugasanga abuze intango bigatuma n'ijambo yari afise ryo kuvuga arabuze ingene arivuga kubera yuko yabuze uko atangura. Akenshi nico kintu ca mbere usanga kigora abantu, umuntu aramubonye n'irya mbere ariko ananiwe kumwegera ngo amuvugishe bivanye nuko abuze ahera, canke rimwe akamushikira akamuvugisha akamuramutsa akamubaza izina akaca abura irindi jambo akwirikizaho, ugasanga bihenze uko nyene bitandukanye uko nyene. Rero uyu munsi tugiye kuraba bimwe mu biganiro canke hamwe mu majambo woherako uvugisha umukobwa muhuye irya mbere. Ico usabwa niki rero? Nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe canke ukore sabone, nimba warayikoze naho genda muri commentaire usigeho iciyumviro cawe. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze kuri G4G. Nguko rero uko bitangira, uragiye urabonye umukobwa ahagaze ahantu canke ari ahantu ararenganye canke muhuriye ahantu kanaka muri biro kanaka. Ikiba gikenewe ca mbere, buri muhungu wese ashaka kuvugisha umukobwa banza wishiremo confidence, banza wumve yuko uwo muntu ushobora kumuvugisha, kubera yuko ari igihe umuhungu usanga abonye umukobwa akipfuza kumuvugisha ariko ugasanga akabanza kwiraba akaraba n'umukobwa ingene asa, agaca atangura kwikrasa, agaca atangura kwishira hasi avuga ati jewe uriya ntibanyemera. Bivuze ngo rero umaze kwishira aha hantu naho wotinyuka ukagenda ukamuvugisha, muri wewe wamaze kwishiramo yuko atokwemera. Kenshi ibyo umuntu yibwira nivyo biba, kandi bakunda kuvuga ngo agasore katiraririye ntikarongora inkumi. Rero nimba ushaka kuvugisha umuntu nimba ari mwiza, urashaka kumuvugisha kandi ubona ko atari level yawe, mugabo ugasanga araguteza ugutwi, araguhaye ugutwi bivanye n'ikiganiro mwagiranye, bivanye n'ukuntu watanguye kumuvugisha. Aha rero ikintu ca mbere cyo gukora ni giki? Mwegere muramutse, sawa umeze neza, urabe ingene akwakiriye, kuko urashobora kumuramutsa ukabona umenga sihari, ukabona umenga aravyimvye. Aha rero ni wabona umuntu uramukije ukamenga sihari, ikintu ca mbere ukwiye gukora wewe musore, tangura umwereke yuko kukuramutsa atari vyahatari, ari ibintu bisanzwe. Uramutse ni bonne sawa umeze neza yego. Ikindi naco wivuga izina ati jewe nitwa naka nawe witwa nde. Atakwishuye ntubandanye, kuko no wabandanya ushobora kuvaho ufise agahinda. Uyo muntu ntiwirige urigora, mugabo ni yakwishura ati jewe nitwa naka, okay, cubandanye umubwira uti ivyiza kukubona, ivyiza guhura nawe, ukamuvuga izina, hanyuma ukacurondera ikintu kiri kuri we wakunze kuri ukavuga ati swate ufise imishatsi myiza, nakunze imishatsi yawe, nakunze impuzu wambaye, canke uraberewe, ibintu nk'ivyo jare ukamwaprecier ukamumotiva. Ibi bituma umukobwa yumva yuko umuntu aje kumuvugisha ariko amutera amashurwe, kandi ikintu ca mbere abakobwa barakunda abantu babatera amashurwe. Sino iyo wagenda kumuvugisha saba inimero, iri nikosa uzobukoze, kubera yuko aho tugeze mw'iyi minsi tugezemwo, umukobwa kuguha inimero nibisanzwe, ahubwo ikibazo gihari ni ukukuvugisha. Ushobora gutwara nimero yiwe ukayishikana muhira, hama ugatangura kumwandikira, rimwe ntakwishura handi akwishaka kugira ati jewe sindakubuzi sindanakwibuka. Ariko nimwahura ubwa mbere ukamuvugisha, ukaba nyene uri à l'aise ufise confidence, urashobora gukora akantu cyangwa urashobora kumubwira ikintu kigatuma yo kuvugisha naho uba batoye nimero yiwe mu nyuma, canke igatuma yibuka ati uyu muhungu yagize akaction. Swate wamuvugishije neza, wamwimpressione, wamubwiye ati wambaye neza, wambaye impuzu nziza, waziguriye he, bimeze gute, iyo mishatsi, inzara, ni vyinshi ushobora kuvuga ku mukobwa. Ariko ikindi kintu utazokora, ntuzokora ikosa ryo gutangura kumubwira ku mataye yiwe, ku mubiri, kubera yuko akenshi umukobwa umubwiye amataye yiwe hari igihe abenshi bifata nk'ako uri kurabahema, abandi nabo bakabona yuko asanzwe abizi ko afise amataye meza, rero nta kintu gishasha uri kuramubwira. Mugabo iyo ugiye kumubwira ku bintu yambaye canke ku tundi tuntu turi ku mubiri wiwe, aba yumva nyene uwo muntu amutera amashurwe, amuryoherewe.
ikindi naco kirazira kugenda kuvugisha umukobwa ari rya mbere uri seriye cyane ku buryo udashobora gutwenga. Aramutse umuntu umutwengera agasurire kaba gakenewe, ni sawa, umeze neza, cyewe nitwa naka uri kuratwenga. Aha aye akubwije ukuri, umukobwa uko yaba ameze kose akenshi amahirwe uyafise yo kuganiriza uwo mukobwa. Mwabandanye ikiganiro cyo kumubwira yuko ibintu yambaye ari byiza canke ibintu afise ari byiza, cubandanya umubwira ati shana je ibintu ndabikunda, akenshi ndakunda umukobwa afise imishatsi imeze uku, biratesa, bimeze gute. Hama ikiganiro gikomeze, ikiganiro kibandanye gikomera ku buryo yisanga yatwawe nayo majambo. Ariko ni washika ukamubwira ati ni sawa, nitwa naka, nashaka nimero yawe, kabisa azoyiguha ata mutima mubi, azoyiguha ata n'ubwoba. Mugabo ikibazo kizoba gihari, ntuzobura isiri yuko ashobora kukwishura. Ariko nimwavugana mukavugana amajambo menshi, ukamuganiza akaryoherwa, agatwenga, ukamutera utuburage, mwahereye ku vyo yambaye canke ingene yisukishije, ingene yimosheje canke ibirato yambaye, bizotuma mu kumusezera umubwira ati naryohewe n'ikiganiro twagiranye, eske noshobora gutwara nimero yawe kugira ngo tuzobandanye tuvugana. Ukumva umukobwa aguhaye nimero avyishimiye canke abiryoherewe. Sino wagiye direct, biba bigoye yuko umukobwa ahita akwishura canke azokwandikira. Mugabo nimwagirana ikiganiro, naho uzotora nimero yiwe urafise aho uzohera, kubera yuko haraho mwahereye. Utamwe mubwira ati naryohewe guhura nawe, vyari bimeze neza, ikiganiro twagiranye numva twosubira guhura undi munsi tukayaga vyinshi birenze. Ariko mutavuganye watoye nimero yiwe gusa, byo usanga ari vya bindi umenga akwandikira kwikura naho yo kwishura, iki naco kacumenga uriko uragorana. Ibi rero ni bimwe mu bintu bigora abasore benshi gutangura kuvugisha umukobwa aho ijyambere, ugasanga amahirwe yaramucitse, kumbure yarafise amahirwe yo kumvirizwa n'uwo muntu, ariko ugasanga yatanguye nabi canke ugasanga yabuze ahahera, agasigara amuhanga amaso gusa, bamuraba umukobwa agatinda akarenga akagenda. Ubu nibwo buryo ushobora kuvugishamo umukobwa akagutega ugutwi, kubera yuko abakobwa benshi barakunda abantu baba presi, abantu bavuga ko ibyiza, abantu bavuga ko baberewe, abantu babavuga yuko basa neza. No mu gihe aba atakwishimiye wewe, arashobora kumviza amajambo yawe ugasanga yatwaye, kubera yuko abakobwa akenshi ibintu baha umwanya ni ibintu bibaca mu matwi yabo, si ibintu babonesha amaso. Uzobibona no mu gihe usanga avuga ati ujya mupetisi umuboga ari mugabo afise umwana mwiza, uzosanga uwo muntu avuga ko afise umwana mwiza, swate ibintu ni bibiri, afise amajambo menshi aryohera ugutwi canke afise amafaranga. Nuko biba bimeze akenshi. Rero nawe nimba uri umusore huye n'umukobwa ijya mbere, ntaza gucike, uzokoresha ubu buryo, murakora cyane kandi abenshi baramaze kubukoresha, urizewe cyane. Twifashishije ikinyamakuru American Today, nicyo cyakoze ubushakashatsi bwo kuganiriza umukobwa mu ijya mbere. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva Eroy Gif kuri Gif, bandanye mukora subscribe, mutanga na commentaire, murakoze.